ngo igituma amakoperative menshi akora homba ahanini biva ku ndongozi zayo zishira imbere inyungu zabo aho gushira imbere inyungu rusange. Yavugiye mu nyigisho zahawe abo mu makoperative yasangwe na Vaso zatunganijwe n'ikigo Semao Afya Bora mu gisata ca Semao Hub bari kumwe n'uburongozi bwa komine Ntahangwa ku bari muri ayo makoperative muri komine Ntahangwa. Kuri wa gatatu igenekerezo rya 8 Kigarama umwaka wa 2021 ni neza Eloge aserukira imbe y'amategeko Semao Afya Bora aramenyesha icatumye batunganya izo nyigisho zo gukaburira ubwenge abo bagize izo koperative. Igisata c'ivyo kwitunganiriza imigambi kugwaruka ni ibintu twatanguye dukora kuko twisunze ibibazo gwaruka ruhura nago. Murabona yuko mu Burundi byagamaze kugaragara yuko leta itagitanga akazi atabuzi gifise. Ni naho mbere baciye bavuga bati umwe wese arashaka gucreya akazi kiwe mbere agatanga nakandi kazi. Rero tubiravye ivyo turafise abo twigisha bataratangura tukabigisha uko bo kwitunganiriza imigambi yabo. Baba bafise bahejeje amashure bafise amadiplome tukabibigisha. Hariho nabandi bamambre bacu nabo bakora batubigisha uko ntubotunganya amakoperative yabo bakitunganiriza imigambi bonyene. Ariko kandi turasohoka no hanze tugakorana na komine Ntahangwa muri amakoperative yo muri komine Ntahangwa tugakarihiriza ubwenge abatanguye mu kwirinda ko bohomba canke bogira intambamyi mu burongozi bwayo kugira ngo batunganye neza bashike kwihangiro ibikorwa bihaye muri n'imigambi yabo mu makoperative yabo. Yabo tumaze gukorana turabona yuko bafise ishaka, turabona kandi ko bafise n'ibibazo bitandukanye, ariko abahinga bacu aba bose tuba twatumiye bashobora kwigisha turabona ko batanga amakuru akwiye ajanye mu itunganywa ryiza ry'amakoperative mu Burundi. Ico leta yipfuza ni nuko bo kwigenza n'amategeko abagenga. Hanyuma rero ico gihe turabona yuko twebwe message maze gushika kure cyane, turabona yuko hari akamaro kanini. Murabona ko nizi nyigisho n'abaje bazikunda bakunda bigisha basanzwe babaronse izi nyigisho. Biragaragara yuko nitwagira evaluation muri kazoza tuzosanga byaragize akamaro na cyane cyane mu nta makoperative twibaza azohomba canke bavuge bati twabuze ubuhinga dukoresha hadutse ikibazo runaka. Nayo Sergio Nsabimana ajeje igisata kijeje guhinyanyura amategeko mu bijanye no kwitunganiza imigambi mu kigo ADEB Association de Développement du Burundi kera cahora citwa API arahanura abarongoye amakoperative gushira imbere inyungu rusangi bakavavanwa n'ingeso yo gushira imbere inyungu zabo. Kigo ADB Agence de Développement du Burundi cahora citwa API Agence de Promotion des Investissements twarigishije abarongo amakoperative n'amasosiyete mu gihugu cose turabiye mu burere mu bumanuko mu burengero mu buraruko mu buseruko kuko bo ngaha bari muri aho karere kuburengero West. Twaje tubakariro turabereka ko twagiye mu vyigwa twatanze turabana amaproje y'amakoperative sangwe yateye imbere twabonye muri aka karere kuburengero ariko kari nyuma uravye ubundi burere bwose. Muri ivyo bikorwa ahenshi nuko twasanze ushobora gusanga barashize imbere abantu bataraba badashira imbere inyungu ya bose, batazi gukorana n'abandi kandi bikunda kuruta uko bakunda abandi. Ico gituma abakarero twakababwiye kugira bikubita gashi nabo akarere cyane cyane nta mu gisagara ca Bujumbura babe mu bambere bofati ya mbere nabo bagateza imbere amakoperative yabo yo ku mitumba. Akamenyesha kandi ko abashobora kuba bafise ibibazo bijanye n'amakoperative bo kwitura ikigo ANACOP naco ngo kizoheza kibatunganiriza gutyo ngo iterambere ribandanye kwiyongera biciye mu makoperative. Abantu borema igihugu leta yarashizeho ikigo ca leta kijeje gukurikirana navyo amakoperative ANACOP kandi giye no kucongera uburyo kugira yakurikirana amakoperative yose atera imbere. Leta iri kwirakora ibishoboka byose kugira abantu batera imbere kuko amakoperative n'iterambere rusangi nibareme ahubwo bonyene barabe muri bo aborongora neza amakoperative bashira imbere ababishoboye abazi gukorana n'abandi abatari bakaboko baziteza imbere izo koperative kandi hari n'izindi nzego zitandukanye zizoza zifashiriza kugira twiteze imbere. Ivyo murabizi
ko na nyene icubahiro umukuru w'igihugu ari ivyo yashize imbere ati turi kumwe twese birashoboka ati kurondera ko umufuko wose wogira icyo ifaranga n'umuntu wose wagira icyo ufungura rero ivyo ibikorwa biri imbere leta irabishigikiye cyane bimwe kandi bagiye no kubibona n'ubu bigiye kongereza. Mwomenya ko izo nyigisho zatunganijwe mu ntumbero y'indwi mpuzamakungu yahariwe ibijanye no kwitunganiriza imigambi Semaine mondiale d'entrepreneuriat.